ndibuka ico gihe yari lo 31 lo 31 mai harabaye ikintu ariko sisonje kukivuga uyu mwaka ariko yego hariyo message mama yanyandikiye ivuga ngo umukene nta jambo mwana ujaye nk'abantu tuvugana kuri WhatsApp iyo message barayizi mama gipfa narayishyize kuri stati ndakabutira nyine akantu gatoboye umva basi yanyandika ati umukene nta jambo mwana bwari bwa mbere nyine mbonye mama ariko aragira ata kibazo ahuye naco ararira ndamubwira ati none mama wowe uri kurizwa n'iki acambwira ati numva narusha sorry uruhishijwe n'iki wata kintu na kimwe wakoze numva narusha nyene igwara ziraduhishije komera sorry ngo numva ashaka gutaha maze gushika casanga nyene hamaze gushika abantu nyene ba onkre gusa mama nyene ari mu modoka ko ari umutatira dufise mu docteur ariko aramutera inshinge barabe basikoyosha imbuka nyene ibintu byangoye kwakira cyane mu bisanzwe mfise n'agahinda kuba mama yaracikanye atariho narindi ico gihe ikiri mu kiriyo just nigera mfungura kuko siniyumvisha ariko je nshobora kubaho kuri dosi mba tutari kumwe bijya bavuga ngo akamaro k'umuntu ukabona atagihari narakabonye vraiment baduhambe na mama basi kujya kuntu bavuga ngo inzara irica yego umva yo tumikwica nawe bazi siniyahura ariko ndeke kuko basi nito pole basi nanuko nigeze niyumvisha yuko baba yapfuye sutinya papa mwaribonye mbega nk'umuvyeyi wundi yaraje gushigikira canke warabonye koko hari ikintu kibuze kuri we zagenze gute wamubonye gute papa wawe muri ivyo bihe vy'umubabaro bo ico gihe naramubona mu kiriyo yaraza no kuri interime yaraje vraiment ariko no kubwira yuko mperuka kuvugana nawe uku amaso muyandi ico gihe ca interime ariko mugabo je ntara kimwe je sinomushavurira vraiment kuko ahubwo nari gushavura mu gihe ubwa mbere yadufasha ariko mama arapfuye ntadufasha aho nari kubabara vraiment mugabo nje nyene mbona ko ari bisanzwe mwaramenyereye yego kuko imyaka 14 yo n'itandatu plutôt yego iraheza atakene kumufasha yego cuntera amakenga none anya ntuzohava usanga papa wawe nawe mugiriye ikibi mwishuye ikibi nyuma y'ibibi yabakoreye nyuma y'imyaka 14 niyo mpamvu navuze ati na mahoro menshi kuko ubu jewe basi ndaze kwihangana urumva inyuma yuko mama agiye acumuye kwihangana yego kuko nece mbona nuko nivyisara gusa hajya bavuga ngo ntuzobona ikiriye iwanyu nukuri kw'Imana ni ikintu ca mbere kibabaje kandi gishisha kubura umuntu wawe wa hafi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze wowe uri kwadukurikana uri mu Burundi mu Rwanda bitazana muri Kenya muri Kongo iburaya ndetse mu no bihugu vy'abarabu ndavuga mu mani tanabi Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Noweli nziza kubagemera, noweli nziza kubashoboye kuyironka ariko nabatayironse nabo nyene. Noweli nziza n'umwaka mushasha. Yes, uyu n'umunsi udasanzwe atagira amahirwe kwakira umutumire adasanzwe n'umukobwa akiri muto cyane gose w'imyaka 20 n'umukobwa aciye ubwenge tuze kuyaga byinshi bitandukanye ku buzima bwiwe ku buzima butandukanye. Murebona ngaha anyu ko tugitangura ku mupira wiwe hariko isanamu y'umudamu ni mama wiwe aho aheruka kumubura. Ni vyinshi tuze kuyaga mu gukura kwiwe ndetse no mu rugendo rwiwe. Mbega nk'umwana akiri muto cyangwa umukobwa akiri muto kubura umuvyeyi mu gusozera umwaka abantu byifashe gute? Yes, turaguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima. Urasa neza. Oya nta birenze.
canke nivyo gusozera umwaka nyene kamwe mutegeza kuba ni iby'imyaranje. yego turagoye ikaze kuri African TV Noel nziza kandi nawe Ya twese. yaragushikiriye wewe ukebuke mugabo. warahiriye nk'abandi Oya si cyane. Uramutse abakunzi bacu dusona shwa dukunda badukurikirana ariko kandi biteze kwakira byinshi bivuye mu vyufise. Mwaramutse namwiriwe bivanye no mu mwese aherereye hama nkabipfiriza Noel nziza n'umwaka mushaje. N'umwaka mushaje. Umwaka wewe wari kusozera gute? Usozeriye gute? Usozeriye gute? Yego. Kubijanye mu buzima busanzwe umwaka mukuri wewe ubaye umwaka umeze gute? Umwaka wa 2025 ni umwaka wa mbere mubi cyane mu buzima bwanjye. Mubi kandi gute? Nawubonyemwo ibigeragezo byinshi bikomeye cyane mu buzima. Ntari niteze kandi ntari nzi ko no bishikamo nkinganuko. Muri make nta ciza wawubonyemo? Iciza ni kimwe gusa cyo kuba narahejeje ishuri nta kindi vrema. Conyene nta kindi. Warahejeje ishuri ku myaka 20. Wize iki? Nize banki ya assurance. Gukora amafaranga. We ambwa nyine si ukora muri banki ko ubu ukora ku mafaranga. Bon, oya wize benshi iyo bagiye kwiga surtout baraza kutubwira muri commentaire abantu benshi bagize ibyumbe kuja kwiga banki ya assurance. Benshi bavuga ati bana jinze ukora amafaranga muri banki ku makesi atandukanye. Gushaka tuguma tuya surtout ku bakobwa rero ko banki yasanga yiga abakobwa. N'abahungu barayakunda vraiment. Sikuvuga ngo n'abakobwa gusa. Ego nivyo. Twebwe tuyakunda bisanzwe kumwe Imana yabitubwira. Mugabo mwe namwe abantu bumusikame yakunda gusoma. Nakazi baseka tuvuge kabarakazi. Yes, je tuba mukunda amafaranga yes. Ati umwaka wakubereye mubi cyane. Mbere ko tuza kwinjira muri umwaka wa 2025 wakubereye mubi, uza gushaka kumenya wakuze uri umwana ameze gute mu muryango wanyu, wakuze uri umwana ameze gute bucyo. Bon, nje mu bisanzwe ndi umwana agira kabiri muhira. Oh, okay. Ego kuri mama. Ego. Hama kuri mama? Ego. Hama novuga ko noba narakuze mu buzima bwiza no mu buzima bugoye. Mugabo sisomvuga ngo bugoye cyane. Oya ndabishima gusa uko biri kose. Aho nyene nibaza ko n'abantu bariko badukurikirana bagira amakenga ati kuri mama turi batatu. Hama kuri papa naho? Kuri papa no kuri no sinzi vraiment. Oya, ntuzi abo muvukana kuri papa? Oya. Kuko ntabonzi je nzibo kuri mama gusa ko mama yabyaye abana batatu ku mugabo umwe. Mu kuvuga uwo mugabo we bashobora kuba afite n'abandi barenga 10. Ndibatse. Sinzi. Ganda vyibatse. Sinzi mugabo. Yego. Turabona ngaho onye ku mupira ko nabivuze hariko mama. Ufise mama mwiza. Wari ufise mama mwiza. Cyane gose ku mutima no ku mubiri numva yakora byose. Wow. Yiri mama ameze gute? Yari umumama mwiza sinzi besi nyene benshi baramuzi vraiment. Kwa muzi muri commentaire baraza kutushingira intahe. Benshi baramuzi gose. Yari umumama mwiza gose. Basi sinzi ngene no bivuga. Yitaho umuryango wiwe. Akitaho akazi kiwe. Ndetse akitaho n'abantu atanazi. Wow. Donc yari umuvyeyi w'umutima. Cyane. Okay. Ati tuvukana turi batatu kuri papa. Kuri mama. Plutôt kuri mama. Aho kuri papa tuzi uko tungana. Kuba mutazi n'amakuru papa mwamara banye ubukure bwawe canke ubukure bwawe muvukana bwari ubukure bumeze gute mwakuze gute? Bakuze mu buzima bumeze gute? Ati sinakuze mu buzima bwawe kanini bwari bwiza pe. Nani bwari bwiza. Just nigeze ngirwa entre ta twidondora bariko baradukuriha twavyibagiye twahitiyemo tugenda mu nkuru ku mazina yitwa nitwa Mugisha Aime Licia Shadrine. Mugisha Aime Licia Shadrine. Yego gusa benshi bazi kuri Licia canke Shasha iryo rya Shadrine bakunda kumbwira ngo riragoye kabisa. Baca bampamagara ngo Shasha canke bakampamagara Licia. Yes turi kumwe na Licia ngaha anya
tuzoganira rero amakaya tuzoganira no ku mutima mama Lisha yarafi oya si mama Lisha ufura yitwa gute Alia mama Alia si mama Lisha yes mama Alia naye mugani mama wanje twarasa nije nyene dusa mubana biwe entre biraboneka twasa gose bisigura nawe uri kuri myiza ko abuze mama nawe yari myiza rero ku mubiri no ku mutima mwarasa oya si ku mutima sinzi kubera sidashika aho yashitse wene uzaye kugira ni nanje nishingira intahe ariko nawe uriyizi umutima urazi ko anduka muganje mfise umutima mwiza baraza kudushingira inka naha bagenzi bagukikuca baraza kutubwira naco uko tubwira rero uko wakuze muhira vyari zifashe gute bon jewe novuga ko ntigeze ngirirwa amahirwe yo kubana n'abavyeyi ari babiri kuko papa na mama bahukanye je mfise imyaka 4 kuvuga ubunye haraheze imyaka 10 hari haheze imyaka 16 mutabana novuga ko ari nka 15 okay bon novuga mama niwe yatureze uko twari tuvukana turi batatu novuga ishuri kwambara kwivuza novuga ibasi ikintu cose ko yoba apana yoba ni mama novuga no kumba ngeze ngahaje ubu ni mama no kugira mpeze ishuri ni mama yego hama papa kimara kuva mu buzima bwanyu ntiyasubiriye kuba bako gusubira kubashigikira kubafasha mu bitandukanye mwari mubanye gute na papa wanyu oya vraiment aho urashigeze haba oya ntayihari pe gusa nyene urana nk'ubu ko twe turi mu myaka nyene novuga ngo y'ubuyabaga hari igihe wasanga nyene nk'ubu ndashwanye na mama ndigumuye nkaca mvuga ngo reka nje ngo kuba kwa papa kumbure ngo ngira niho noronka amahoro nanje kibagira yuko nkavuga ati none umuntu atigeze tubana afashe nkiri muto basi ivyo sinigeze ngira ubwenge bwavyo nkavuga ati reka nigumure ngende kwa papa ngira niho noronka amahoro nkaronka ico ushaka mugana nasanze nariko ndihenda cane kuko narahuriraho n'ibibazo vyinshi gose niyumvira ngo bibige biri kwa mama ngo nivyo bigoye ahubwo nasanga mama yariko arandonderera basi kazoza kuko wasanga kwa papa ariho mpuye n'ingorane nyinshi gose ko sinobesha ngo basi inyuma yo kwahukana papa na mama hari aho wasanga ndagiye kuba kwa papa mugabo sinovuga ngo nari mbayeho nyene ngo nkuko navyifuza oya gukurira mu muryango wabaye separe byari ibintu bimeze gute kuri we wakuze ari ubuzima bumeze gute ibintu bibishe gose umva cyane basi haragera igihe nyene nk'ubu ufise nk'umugenzi papa we na mama we babana byarangiye basi novuga sinovuga ngo naragira ngo jaruzi canke iki gusa byarangiye mu mutima kubera ko sinigeze ndonka umunezero jare w'abavyeyi bose bari hamwe nka kurya ushaka kuvyuka mu gitondo ukabona papa wawe ukabona mama wawe bari hamwe basi ni ibintu basi novuga kubera ahubwo ndashima Imana ko vyambaye ko nkiri muto basi ciyumvira iyo biba nkuze ndi nko mu maduza akaba ariho bahukana ndumva umengo ndiho nari kubabara cyane ariko nari namenyereye nyine sipoza yuko ni umuvyeyi umwe ibintu nk'ivyo nyene ubuzima bwawe bworoshe mu gihe wari kumwe na mama gusa hama kandi mu gihe uzi ko ufise papa ntiyumva ati nko kameme papa abwiriza kugira icyo akoze mu muryango oye basi uko nari mbayeho kose ndabishima kuri mama papa nawe nyene sinamukontako cyane kuko oya yes umupapa tuba tuzi ko uko biri kose ntaza kureka kurira minyavu bari umwana ntaza kureka basi kuvuga ati ndaza kwibuka ko abana bafunguye canke ati aho baba ndaza kumenya ndabagirira ubuzima bwari bumeze gute ico gihe cose oya navuge ko hari ikintu na kimwe atigira ko nta kintu na kimwe niyo mpamvu nyine nkunda kuvuga ati ngo mama wanje yari intwarikazi urumva ni ibintu nyene basi byari bigoye cyane mugabo narabibayemwo kandi
Yes, uno munsi amashuri warahejeje ariho kandi buri kandi nararyohewe cyane cyane yumvira nk'uyu mama yitaba imana nk'iciga ariko hari ibibazo rwose. Yes, Pole komera niko ubuzima bumeze ariho kandi Imana ishimwe uno munsi twahejeje amashuri ariko imbere yuko kandi tugaruka umwana wese akora afise indoto ziwe akora afise ashaka kuzoba umwana afise indoto zimeze gute nyine je nshaka kuba hari ibintu bakunda kuvuga ngo male boss boss lady nyine nshaka kuba nyine umuntu afise amafaranga menshi ngira niho basi noryoherwa cyane kuko sinifuza pana bya bindi mvuga ngo nubwo nona nk'amakeyi ngo noryoherwa oya nshaka kugira amafaranga menshi kandi cyane muga rero bici navuga washizetse kumbaza ngo biciye muki ivyo shaka bon oya kugira iyo vision yonyene birakwiriye kugushaka kugira amahera inzira nazo uzozimenyera bivanye kubera ubuzima burahindagurika ushobora gukora iki ikanka ugacurondera ikindi okay kuba ufise indoto yo kumva ushaka kugira amahera kugira ngo kumbure ukize umubare wagize niyo bari kubera ko ibikomere wahuye navyo ugatuma uvuga ati no kamera mfuke nze nikura gasuzuguro kubw'amafaranga ego kubera ko ndibuka ico gihe yari lo 31 mai harabaye ikintu ariko sishinje kukivuga uyu mwaka ariko ego hariyo message mama yanyandikiye ivuga ngo umukene nta jambo mwana ujaye nk'abantu tuvugana kuri WhatsApp iyo message barayizi mama agifa narayishyize kuri stati ndakabutira nyine akantu gatoya numva basi yanyandika ati umukene nta jambo mwana jaho ni waba udafise amafaranga urashaka gusuguzugurwa ego bakunda kuvuga ngo amafaranga ngo ni meza ibintu nk'ivyo nyene canke ngo ni mabi mugabo kuri iyi si atayufise nukuri novuga ko uri hasi cyane nta jambo still nta jambo ubufise niyo mpamvu shaka kugira amafaranga menshi ku buryo rya jambo basi mama yambwira umukene nta jambo kugira ngo nze ngire basi ijambo umunsi ari nyandikira rero 31 mai sinzovyibagira yari kwandikiye bivuye kuko imbega mu nyuma waramubajije ati mbe mama ko umbwira ijambo uko baza ko nawe yarafise impamvu yaba bikubwiye boy ico kintu sinashije kukivuga mugabo vraiment yarabinyandikiye vraiment ko nyene turi tukiheza kumuhamba niho narishira kuri stati nk'abantu tuvugana kuri WhatsApp barashoboye kuribona mugabo ikintu cari kivuye ko nuko nyene ubu nakoze ubitahura ego inyuma y'ibyo byose urumva yuko ufise vision kandi nibaza ko atacishe vision yawe mu gihe ukiri muzima mama wawe yatanguye okay ubu n'umunsi twumvise ko yapfuye ariko mbega yoba yaragwaye byagenze gute magare we yari yifashe gute canke n'ivyashitse giturumbuka nkuko hari bimwe kunda gushika bon hamwe no vuga ko ari urufu giturumbuka mugabo sinzi urumva mama yarafise ikibazo cy'umutima nakuze numva mama mbwira ko agwaye umutima basi yawugwaye kera gose urumva hama yaragwaye novuga ko kiragiye dukora examen ngo ari mu maro sinibuka n'itariki yego ariko mu kwa gatandatu mu kwindwi mu ntango maro 4 le 5 6 7 bibaza yego bo nyine twari tumenyereye mama agwaye yarataye bijya bisanzwe nyene akaja mu bitaro akamara insomene agataha ico gihe rero mama aragwara nari ngomba nkore exeta bwaca nkora exeta mama caraja mu bitaro uwo munsi yari mercredi nyene sister carambwira ati mama yaremvye gose ingo ngaha kwa ntiba ndagenda gusa cambwira ati
ahava yinjira ibitaro vyiza woza uzanye ibintu genre nk'amakaye Ego. n'ama uniforme kugira uzove ngaha Ugenda kwishura. ugenda gukora exit kuko twayikorera kuri ETS Kamenge. Ndabitora nyene ndagenda mugabo nari mfise icizere yuko ataha kuko hari igihe yagwara agataha. Ego. Ndaba nubundi nk'ugiye kugwaza umuntu agenda afite ikizire ko ataha. Ego. Nyene mama warashima niwe yasavye ati ntimundeke ngo ntahe nshaka basi ngume ngaha munkurikirane ko yari umva ingene amerewe. Turaguma ngaho umva je naja gukora exit mvuye mu bitaro ngwaje mama nava kuyikora nta mu bitaro. Mu bisanzwe navuga ko basi sinzi n'ingene bivuga mugani ku buzima butegerezwa kumera ikintu cakira uko nyene kiba kije. Mama nyene aratora mitenda uwo musi yinze mu bitaro ari merekredi iyo yindi merekredi niho yasohoka ibitaro mu ndwi imwe yamaze y'indwi imwe nyene waje gukora exit nari nayihejeje ko exit twahejeje kuyikora vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi turataha. Tumaze gutaha nyene yanose mitende niwe yisabiye no gutaha. None mama wowe wumva nyene umeze neza njyewe nakize nyene arasaba yuko ashobora gutaha mugabo mercredi samedi caritaba Imana. Mercredi mwashitse muhira. Mercredi twashitse muhira. Jeudi musi wa jeudi na vendredi wari musumeze gute? Bon jeudi yaramvyuye arambwira ati ko mama je yampamagara Mugisha. Iryo zina rero kugira arimpamagare yabwiye ngo wewe wavutse afise amafaranga menshi ubundi bwo we ntiwari kwitwa Mugisha ahubwo nuko jana wavutse muri ico gihe mfise amafaranga menshi gose cyanda kwita Mugisha kuko nabona umengo uzanye Umugisha muri jewe. Rero mama maze kumpamagara acaramamagara mu gitondo arambwira ati Mugisha muri salo hari kwa mota nabi kubera ry'amashuka yo kwa muganga vyuko uje kuyamese hama ucuraba n'ibindi bintu ukora donc basi uhagira isuku basi kugira ngo kuko twavuye kwa muganga mercredi ku mugoroba sisa wewe waravyumva ukamoto warakumva wewe akamoto yego kuko zarishuka nyene zo kwa muganga. Bo ndavyuka mugabo rero nkiriko ndasohora ibintu mbona yicaye muri salo ariko aritegura ndamubwira none mugiye ugiye kwipimisha ishano ugiye kwipimisha ishano tugiye iki kandi woje wavuze yuko watashe umeze neza acavuga ati nyene numva ashaka kugenda kwipimisha ishano ati sawa reka noge ndaguherekeza nta muntu n'umwe nkeneye ko amperekeza. Petit frère aramusaba ndamusaba ntumuherekeze mama arambwira ati Mugisha nakubujije sinkine umuntu n'umwe amperekeza ati sawa acaragenda nje ndamesura ndoza n'ivyombo umutoyi wanje nce ndamubwira ati urabona rero ko atavye abakozi ngaha wewe ca ufata ukorope nanje ce nkora ibi bikurikira hama ce ngira ce ndaba utundi tuntu nkora umugabure nyine akazi nk'abavukana. Yego burya mama rero avuye kwipimisha ishano baca baza bazananye na sister witwa Aria. Mama acashika yicara mu ntebe muri salo ararira bwari bwa mbere nyene mbonye mama ariko ararira ata kibazo ahuye naco ararira ndamubwira ati none mama wowe uri kurizwa n'iki acambwira ati numva narusha. Sorry uruhishijwe n'iki ko ata kintu na kimwe wakoze numva narusha nyene igwara ziraduhishije komera sorry ngo numva ashaka gutaha ndamubwira ati ntuyu yumva ashaka gutaha. Ego rero sister niyo acamubwira ati none mama wowe gute ushaka kuguma wishiramwo ivyo bintu mu mutima kumbe agiye kwipimisha ishano hari umumama bahuye aramubwira ati mada wowe nubwo uja kwipimisha ishano nta shano urwaye ahubwo n'ibintu biriko birakurondera kugira ngo bikwice vy'ibirozi ariko
niyo asenga cyane nta kintu kimuzoba mama yaragize ubwoba cyane ndetse mvuga ati none habaye iki niho baciye babimbwira ibyo ndamubwira ati none mama kuva iyo wagwariye wakuze ugumugwara ibi ntibyovuga ngo bikubasi ibyo bintu bakubwiye ngo bikubabaze ahubwo je mbona wo kuyiha amahoro aca arahaguruka aca araja kuryama ku mugoroba yavyutse saa 10 yagiye kuryama mu ma 10h30 hari umu onkle araho yaciye aza muhira amuzaniye ibintu vy'ivyamwa umutantine yamurungikanye aca asanga hari amashuka ntamesha aca ambwira amashuka y'amarire aca ndayamariye mama canke oncle mama okay ndayamariye ndamubwira sawa mbere ndanateka ku mugoroba nta bintu novuga ko ata bintu vyinshi yafunguye yego bon vendredi rero nca ndavyuka mu gitondo ndavuga ati ko hariyo amagi mu kabati reka mvyuka ndamutekera amagi mama niya Jean kugira avyutse ntaza kugira inzara kubera imitsi wifata utafunguye n'ingorane ndi volontaire nyene ndawuteka aca arasohoka hanze ndamubwira ati burya rero nje nagutekeye umurete ngo nzanira ngo fungure ngo kandi wakoze ndamubwira ati nta na kimwe burya ndawumuzaniye arawuraba aca ambwira ngo umurete uranuka ngo nyene ndamubwira ati je ndamukwiye kuvuga ati je ibintu nagutekeye nyene nibalance nkagutekera utana bintu byinshi uriko urambwira ko bintuka ati iyo niyo mpembo mpaye uko nyene ngo none ndakubesha uranuka aca ambwira ngo turabase tuwusangire aca ndawurya ko aca arakatira na petit frère aca ambwira ngo reka mve kurya ngo nubwo unuka umurete waramota kuko urumva hangu gose gwarumva ati mbaratetse umurete mugawe naco vuga ngo uranuka ngo reka mve kufungura nubwo nuka ati sawa nyene arawufungura nubwo yumva ko twaciye tuwusangira uwo musi ari vendredi turiri guko ndateka umuceri nyene arafungura rero samedi nahise urubanza rwo muri service ndamusezera mama ndamubwira jewe mfise urubanza nshaka kugendamo gusova ibintu nk'ivyo nyene cansiga entreta vendredi baraje kumusengera abantu nyene basengana mama yego barazunguruka ivyo yose amakorodoro vendredi baraja no mu cumba kuko bamusengera je ndyamye na sisi nyene barasenga baca bavuga kwa mama wanje yitwa Divine ngo Divine ngo Imana iragukijije ingwara iragukijije uburuhe ibintu nk'ivyo nyene nasivuga ati mama nyene asirakize ngira natosura kugwara amaze ubumereye gute meze neza samedi rero umva je ko atariho narindi nyene sisi arambwira ati mama araremvye rabunyaruke ndamubwira ati sawa reka jewe ncanza ndavuga ati reka rero ntahe aca ambwira ngo hari agasantere de sante tumujanyemwo mama haruguru yo muhira arakangenikiraniza wowe tuzohadusanye kandi mama ntataha ntihaza kurara caza mvuga ati sawa rero njewe ca mpitana ivoka uvuga ati nibyo nza gufungura nyene n'ivyo kurya yewe nyene nk'iko ndagenda ntarashika kwa muganga Sabona nyene mukuru wanje aranzugikiye wote ndambwira ati nyaruka mama arapfuye ndamaze ati none muri hehe ubwo nyene cambona umukuzi narantelefone ngo ari hehe tantina ati je ntavyonzi kuko je sinasire gukwemera ko mama yapfuye canda telefona petit frère aca ku telefone ya mama cambwira turi kuri rwa karede cafata taxi ndiruka kuri rwa karede maze gushika casanga nyene hamaze gushika abantu nyine ba onkle gusa mama nyene ari mu modoka ko ari umutatira dufise mu docteur ariko aramutera inshinge barabe basikoyosha imbuka nyene ibintu byangoye kwakira cyane
mu bisanzwe sorry mpore mfise n'agahinda kuba mama yaracikanye atariho narindi pole sana Hey. pole ico gihe nyene kuri morgue kuri wa kadete twarabuze ntuzenya morgue ca tuyironka kuri hopitali militaire iryo joro ryari ijoro ribi cane ku buzima bwacu yeah sinigeze ndyama yeah sorry Ego. harageze igihe kubera ico gihe mu kiriyo je sinigera mfungura yeah kuko siniyumvisha yuko je nshobora kubaho kuri dosi mba tutari kumwe yeah pole birya bavuga ngo akamaro k'umuntu ukabona atagihari narakabonye vraiment yeah yeah sorry iyo je sinigera mfungura ahubwo nashaka ngo impfe naje baduhambe na mama basi kurya kuntu bavuga ngo inzara irica yego ego umva yo tumikwica nawe ego siniyahura ariko ndeke kuko basi ni sorry pole basi nta nuko nigeze niyumvisha yuko baba yapfuye ego bakikurungikira message sister akubwira yuko mama arapfuye muri wowe wiyumvise iki wumvise iki sike wahise uvyemera canke umutima warasimvye ariko sinigeze ndavyemera habe namba sinigeze ndavyemera ndaho namubonye kuko mama ntibigeze bamushiramwo vya bintu bagushiramwo amapama mu zuru oya niyo mpamvu ntigeze ndanavyemera wibaza ko yoba asinzira canke ari intege nke kuko mama kenshi basi ico gihe bavuga bagomba bamushire muri morgue bahejeje kumwoza yarakunda kumbwira ngo nimba ari basi sinzi rero bivuga basi sinziriye gose urumva ngo uzoze urangira kugira nze gufungura carambwira ati sinzoza ndakubwira uko ahubwo nzoza ndagusoma kugira uvyuke bahejeje kumwoza rero kuri morgue kandi narizi ko mama asinziriye ndibuka ca ciyumviro ca ndamusoma kugira ndabe basi ko yovyuka ku munwa abo twari turi kumwe kuri morgue bahejeje kumwoza mama barabibonye ariko mama ntiyigeze avyuka kandi sinigeze ndanabitahura ko mama yoba yapfuye n'ubu hari igihe bihora bishika basi nkibuka ati gira mama bari ahantu kure yego ariko aracariho naramaze 5 jours ata kintu na kimwe nshize mu kanwa meme n'amazi nta kintu na kimwe 4 jours ku munsi ugira gatanu niho numvise vyanse gose vyanse ca ndavyuka mu makatrere umutwe unyishe bro gusa navyuse kurondera ico ufungura oya narimvyutse nyene kugira ngo mpaguruke gusa nyene numva vyanse abakuzi na twari turi kumwe nibo baciye babona ko nari nsigaye ndehuku nta n'uruguvu na rumwe nari mfise gusa baranyinginga baravuga ati wowe none kushaka kumuhambana iteka mama wawe none ubona uzogenda umeze uko turafungura basi kuko ukabinegrija hazogera nawe tuzobahamba muri babiri gusa aho nyene natanguye kwiyakira ko mama yapfuye kandi ndavuga ati urupfu ntirucagura kuko ntanguye kubona abantu baza baraza mu kiriyo abagenzi baje ibiki wacu utanga kwemera ati vyavure vyavurego mugo ubu namenyereye ni sawa ya nta ciza kirimo mugabo komera byose bahuga umugambi w'Imana ku myaka 19 ubaye imfuvyi ya mama ntivyoroshe uzahari bwari bworoshe ariko kandi inyuma yaho rero umva hari yari cyo gihe rero cyo kugira ngo ubone rero soutien ya papa soutien y'umuvyeyi wundi kuko urumva maybe ntiyabashigikira kubera ko
mama gihari abona ko kumbure akanota gafise ico gihe sutinya papa mwaribonye mbega nk'umuvyeyi wundi yaraje gushigikira canke warabonye ko hari ikintu kibuze kuri we zagenze gute wamubonye gute papa wawe muri ivyo bihe vy'umubabaro bo ico gihe naramubona mukiriwe yaraza no kuri interime yaraje vraiment ariko nokubwira yuko mperuka kuvugana nawe uku amaso mu yandi ico gihe ca interime ico gihe muraho kuvugana ego amaso mu yandi hama none mukaba mubaye ikibazo ngize nibaza ko n'abandi bakigize na papa mumva mwari mufise mama gusa muri abana batatu muvukana kandi ukabugira kabiri ku myaka 20 19 kwandi ico gihe wari ufise 19 yego ico gihe mbega ko wumva mama yaramaze kuba agiye turumva ko papa ari wabwirizwa kuza rero kuje ngo bundi buzima mace mubaho gute gace bigenda gute muca mubaho gute muca mubigenza gute ntumva don nico cyo kazo ngita bo novuga ngo hari umugani bakunda kuvuga ngo ufise ubumuga ngo Imana irakwerekana uca wiga no gucumbagira umenye ingene utambuka je nari umuntu bazi n'isahani kugira ndayikure twarashwara tukagirana mugabo hari ikibazo uhura naco mu buzima ugaca umva direct ucukura apana vyo guca hirya no hino hama je novuga ko kuva mama apfa nukuri nta kintu na kimwe meme difra ivuye kuri papa wanje ndabona si kuri jewe cha grand sœur ariko mugabo je ntara kimwe je sinomushavurira vraiment kuko ahubwo nari gushavura mu gihe ubwa mbere yadufasha ariko mama arapfuye ntadufasha aho nari kubabara vraiment mugabo nje ngene mbona kari bisanzwe mwaramenyereye yego kuko imyaka 14 yo 16 plutôt yego iraheza atakintu kumufasha yego nukuri kubaho nako zano ahubwo hari abagenzi nukuri kwimana umuntu agira mu buzima ugasanga basi ngo bakurutiye umuryango yego yes je ndakunda abagenzi banje cyane mugabo pana babandi bungyarya ndafise abagenzi ku mutima n'abandi bingyarya bategereza kuba bahari yego kandi muri ico gihe hari abantu baje kumfasha ntari niteze nuko mbona afashije ico gihe ndo nari nkeze ishuri nta byo kuvuga ngo ndafise akazi sister nuko nyene gusa urazi ukibura umuvyeyi hari amafaranga makeyi baguha nyine niyo yavuga ngo condoléance yego ayo mahera yaradufashije vraiment yabafashije mu nyuma yego yaradufashije cyane mugabo ico gihe ko hari ibintu ngo depression mu buzima nagize depression kuri mama naguma nja mu bitaro nguma ngwaragurika akimara kugenda yego mu bantu bose je tuvukana nije basi byarangoye gutahura cyane ko narababa sinzi nk'abantu baje nko kuri anterema naho nyine gusa je sinari mbona ko nababaye cyane hariyo video umukobwa araho yafashe niho nabibonye neza ko nari mbabaye cyane mugana nabibonye hanyuma nyene basi byari bigoye gutahura mugabo hariyo ico gihe narakunda kugwaragurika nja mu bitaro nongera ntaha ibintu nk'ivyo nyene kandi urazi ko mu bitaro udatwara y'amenyo ko nagico kandi uguma mbaza none ubwo buzima bwose okay papa umva si hari mo si hari kukumva nta kintu kimwe kabisa abona kandi je nukuri nta nuko ndamushavurira nukuri nabeho kandi aryoherwe je ntaco ariko imiryango yo irabashigikiye bon imiryango si yose mugabo hari abantu nyene baba turi hafi mu muryango mugabo mva ko abatoba bose mugabo nabo bake bahari tubakesha Imana yego yes uyu mukobwa nibaza ko kenshi wakunda kuganira na mama wawe kandi umukobwa agira kabiri yari karaheza amashuri ubwiheza amashuri
abavyeyi benshi bafite indoto zo kubona abana babo babaye ba diplôme bahejeje amashuri kugira baje gutangura ubundi buzima kuri mama wawe rero nimeze gute ko wumva ko wagiye guheza exeta makandi n'ibindi no kumenya ko wabaye umu diplôme mama wagihari eske mama wawe yakwakiriye gute yumvise ko waje amashuri naye amajambo y'inkora mutima yakubwiye kugeza no munsi uvuga ati oh bon mama wanje akicumva gusa ko namenye nk'abari abasitati ziwe barazibonye vrema yararyohewe cyane rwose urumva ico gihe namwandika mesaje namubwira ati mama namenye ngiye kuri abantu uzi afishaje yego mama yararyohewe cyane hariho yandungikiye kenshi iyo mbabaye basi Jean ndayibuka kuko irampumuriza mu mutima urumva mama wanje no kuri yari intwari kazi urumva je naramugora cyane gose mama vrema naramugora gose kandi ndicuza naramugoye vrema ariko nubwo namugora yarakunda nakubwiye tuvukana turi batatu bwarashobora kuvuga ati muri mwebwe fise batatu ngaha umwana wa mbere kunda ari Mugisha mwese ndabakunda ariko Mugisha ni uwa mbere bo mama yararyohewe cyane acambwira ati taha rero muhira ufungura bo nca ndataha nsanga yanteguriye akanyobwa yantekeye n'umuceri w'ipirawu umuvyeyi nyina nyezerewe umwana wiwe bo asirabwatira urugendo rero hariho novuga ko hariho rutanguye rero aha vyari bisanzwe ubu rero ugomba ukure kandi nkereye yuko utazokwicuza mu buzima iki ntako ntagerageze ng'amashuri yahejeje narakurihiye ivyo nshoboye narabikoze ubu rero hasigaye nahawe ego nzogufasha mugabo ntugire ngo ni nka bimwe vy'ubwa mbere ko wari ubaye matuyo wari ukuze ego gusa je kweri narabimubwiye mama ati je kuri nta universite nzokwiga narabimubwiye ati rambaza ati kubera iki tunambwira none amafaranga wambwira nzoyarondera gute ndi kw'ishuri ko bitazokunda nagira ubu niho noyarondera kugira ego amashuri ndayize kandi nzokuzanira diplome ndi kw'ishuri ndazi muri December bazoziduha hama nibayimpa je ndazi ngaho nzoba ndiko ndapambana kugira nzoronke amafaranga kugira nzokugurira imodoka naho ndahimubwiye ati mama we nzokugurira imodoka imbere yuko je ndayigurira je nzoyikugurira acambwira ati Imana igufashe uzoyingurira gusa nyene basi nyugurukiye vrema arambwira ati ubu ikeneye gukura bike vyo kwizera umuntu ibiki ni pembeni yego ku myaka mikeya no musi urumva uramaze guca muri challenge z'ubuzima maze gutegurira ubuzima bwa kazoza ariho kandi nk'umuvyeyi nk'umwana plutôt abafise vyinshi yumva yozogirira mama wiwe friend of waruhejeje amashuri nikiye kintu cinkora mutima avuga ati wow mama cihutirwa ndumva kumba gukora bino onye nuno munsi wicara avuga ati kuba ntakoze kuba ntagira amahirwe yo gukora kino kintu numva ndabibabariye cyane bo narambwiye mama ati wewe nzogukura mu gasuzuguro urumva agasuzuguro gute tije nzokubakira inzu nziza nanabimubwiye vrema nzokubakira inzu nziza ubeho neza urumva amuvuga ati je nyene naravye umukobwa yitwa Mugisha nahise Mugisha ubibona ati ndakugurira imodoka ugice ushaka wicare basi je nzotuma nza ndafungura ngira nk'ibijumbu ariko wowe wafunguye inyama urumva ubeho basi kuko nubwo je ndakugora vrema mama je ndagukunda mugabo je nukuri narabimubwira wenyine ati je mama je ndakugora kandi ndabizi ko ushavurira ukidoga ukabwira nakati je Mugisha aranduhishije cyane ikimbwa je ndagukunda nyene untahure nyene ngira novuga ko ari imyaka ari ubwana ari ubuyabaga ndi umwana yego yego nari nifuza kumubona mu banze nyene
ari umumama nyene yicaye ajya avuga ati jewe asa neza ku bwawe kabisa yego yambara ibaze nziza Umve. bamuguriye yego nibyo nashaka kuko numva atakindi gusa je kuba naramenye novuga ko ari mama wanje nyagukorera ibibazo oya mama wanje jewe nashaka kwiga kugira ngo menye mu wa gatatu mutoyi wanje nawe yakora konkuru neviem yego sister nawe yarafise inda mama yashaka yuko yobyara neza yo kwibaruka neza nivyo bintu yasengera cyane ko yasengera mu gahaye muri chapelle yari n'umusomyi w'ijambo ry'Imana misi yose yategerezwa kubishira mu gisabisho akavuga ati abana banje batatu nkeneye yuko ibintu bariko barimwo baraca mu gisego byo pasa bikagenda neza nukuri novuga ko isengesho rya mama ririmo kuko so kuvuga ngo abatwigana bose ngo barashoboye kumenya oya si bose pe ariko nanje kuba naragiriwe amahirwe nkamenya novuga ko harimo isengesho rya mama petit frère yaramenye we waramenye sister yaravyaye neza bien yaramubonye mama muzukuru ego ingene yamukunda rero cyane umva cyane niwe yamwoza yamugirira iki byose basi yaramunezerewe cyane ni kihe kintu kidasanzwe nubwo ari mama wawe mugabo utokwibagira nk'umuvyeyi w'intwarikazi wahuye nayo ku bintu yo yarakoze bon tureke gukora kuko ivyo akora vyovyo bigaragarira bose ariko wari umuziko nk'umuvyeyi n'umuvyeyi bon mama yari umuntu afise umutima w'urukundo kandi mama yari umuntu afise umutima wo kwihangana ndasaba Imana izi nk'umutima wo kwihangana n'urukundo kuko ufise umutima wo kwihangana nubwo umuntu yogukorera iki basi mama yigishije yuko umuntu nubwo yogukorera inabi gute ntuzuyimwishura bwa mbere jewe nyene unkoreye ikibi nategerezwa kukigusubiza umva nagerageza uburyo bwose urumva ndakigusubiza subizanya mu nkoko rero ariko mama nubwo ngira wagirante wamutuka wagirante mama yakwereka yuko atakintu na kimwe bimubwiye shuntera amakenga none anya ntuzuhava usanga papa wawe nawe mugiriye ikibi mwishuye ikibi nyuma y'ibibi yabakoreye niyo mpamvu navuze ati ni amahoro menshi kuko ubu jewe basi ndazi kwihangana inyuma yuko mama agiye wacumuye kwihangana ego kuko nece mbona nuko nivyisara gusa harya bavuga ngo ntuzobone ikiriye iwanyu ni ukuri kw'Imana ni ikintu ca mbere kibabaje kandi gishisha kubura umuntu wawe wa hafi yego nyene basi byaranyigishije mu buzima kandi atera nanyigishije ni ukuri ntuzugira abagenzi benshi baranyigishije agakuko yes mu gusozera rero ikiganiro cacu ku myaka mikenya ariko kandi ukabahuye na challenge zagukomereye ariko kandi nk'umuvyeyi ahari hari vyinshi yagiye amaze kugusabira ko azokubonamwo ariko mbega na wewe nizihe promesse kumbure wowe waramusezerani inyuma yuko agiye ariko mu basezeraniye umutima wawe yuko udashobora kugwamo mu kwirinda kutazoshika kuri bwa boss lady kuko kugira ngo uzobe boss lady hari ibintu wirinda hari ibintu kumbura uzojana navyo mu buzima hari ibintu uzorekana navyo hari abantu uzofatana nabo ariko kugira ngo uzoshobore gupolisa mu buzima bwawe hari ibintu bavyeyi kumbura batabifuza kubana babo ko yo twarinda kiri muto ariko mbega ntubona ko nawe uzohava umugwisha hasi turi gutegura akazoza kawe oya brem nta sinzigera basi nabdushaka bavuga ko umwana n'umugisha mugabo muri iki gihe vraiment nta basi nta novuga yego ndamukeneye mugabo pana muri iki gihe Imana nibiraha abandi batabafise ariko jewe mu nyuma vraiment ego kuko iyo umaze gutwara induru umwana w'umukobwa urasubira hasi cyane ubuzima burasubira inyuma burasubira inyuma niyo mpamvu sinifuza gutwara inda kuko maze gutwara inda hari ibintu bimwe mu buzima bica vyononekana kuko ibintu byose mba narapanje projet z'ubuzima bwanje hariyo zimwe zica zifa direct yego
Yego. Yes, ku bantu bari badukurikirana nibaza ko ari benshi bumvise no munaheza abantu batwo tuzogaruka n'ikindi gihe kugira ngo kumbe twagure tuje no muri zindi experience aho waragize na warahuye nazo mu buzima. Niriye jambo bobwira buri muntu wese kumbure hari umuntu ashobora kuba kubona muzinanye canka kubonye ubuunya batwo biri kose. Uyu mukobwa arafise depression kuba yarabuze mama wiwe ngano ko onya ushobora kuzomukwegera karambaraye muri kazoza ariko kandi niriye jambo ushobora kugira bakadukurikirana mu kuba ari menshi canke mu kwerekana ko ushobora gushoboka n'inyuma yo kubura abavyeyi. Bon, novuga ngo bishitse nyene ukabura umuvyeyi ni ibintu bishika mugani ibintu bigoye cyane gutahura no kwiyumvisha ariko uramenyera. Novuga yuko basi uragira kurinda cyane mu mutima kandi umutwe wawe uraguka nubwo wari mutoyi uraguka gose n'ubu wamaze kwaguka kabisa. Ibibazo mbasi novuga nk'ivyumviro mfise novuga ati sinzi kandi nawe mfise nk'akantu kangana kuko kwiyumvira mu ibintu by'imyumviro bingana uko. Ego hama novuga yuko muga hanini je vraiment ndashimiye abagenzi banje boba bagira ico bakora kugira ngo nishime canke kugira ngo ngere ngaha ahandi kandi ndashimiye na famille ya mama mugabo. Hari abantu bamwe vraiment badufasha kandi tukumva nyene ku mutima wacu uryohererewe cyane. Uga apart y'ivyo ndashimiye umugenzi wanje yitwa Grace. N'umuntu basi yanyiyeretse uko ntari ndabizi umva cyane. Imana imumpezagirire cyane. Mumpezagire gose mu buryo bw'amafaranga vraiment. Wiwe vraiment navuga yuko atakibazo ufise. Yego. Imana ishimwe ko umugenzi yarabonetse mu buzima. Ariko rero kuri antehama warababaye wararize no mu bindi bizima no mu bindi bibabaje kumbura warabona ko kuje bababaye bariko bararira cyangwa nanone ko musangiye umubabaro ariko kandi ntihabura kubona kimenyesho cyangwa umuntu kavuga ati uyu muntu kumengo ntiturisangiye umubabaro. Kimenyesho warigeze kubona c'umuntu kumbure yo bari proud cyangwa nezerewe kubibaye. Bon nk'ubiyuhuye n'ikibazo hari ababa bakiryohererewe bakibabariye. Abo bantu ntibazabura mu buzima ni nkuko uteye imbere. Hari abantu baryoherwa kuba wateye imbere n'abandi bababara kuba wateye imbere. Abo ntibashobora kubura mu buzima. Iyo ni formule y'ubuzima. Ariko rero warabibonye hari uro kumburi ishusho maze kubona ukabona ko ko biri kose ari umuntu mbona ko ntibobura. Oya muri makara hari. Bayego kandi ndabazi kandi arahari ndabazi umwe si babiri ndabazi ariko nje novuga ko sinomushavurira kuko je sije namuremye. Oya. Yego. Bishaka ndagushimire cyane. Namwe murakoze cyane. Mwira kandi kwihanganisha. Twizera ko makubikira uzo umwaka mwiza kuri wewe nyuma yo kugira umwaka mubi. Nyene ko nkora unzo mu boss ndonka amafaranga. Waratanguye ya vision ya boss lady. N'umunsi watanguye kuyakabakaba. Ndatanguye kuza ndayakorako. Nzoshika no kuzoshaka byose. Yes, Imana igushoboze no kuzobishikako. Ijambo rimwe ku bakunzi bacu ku bantu bose bakora dukurikirana. Ijambo rimwe nuko ndabakunda bose. Yego. N'abanyanka mu bose je ndabakunda. Oja, ntawe ukwanga gabe siko kwanywa kwanga. Ukwanga nawe azomanyana n'Imana. Urumva, nje ndabakunda cyane. Gose n'umutima wanje wose. Kandi nkaba ndabashimiye cyane no kuba biyumviriye gukurikirana kino kiganiro. Yego. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye kuva ku ntango gushimira. Kandi nawe wakoze. Wakoze nawe guhezagira. Wakoze kwitaba ubutumire bwacu. Yes, yari Lisha umukobwa kiri mutu imyaka 20 ariko kandi twaganiriye ku nahe y'ubuzima bwiwe kuvyagiye biraba ubuzima bwiwe ariko kandi experience zitandukanye. Uno munsi numwe bakobwa abona ko yamaze kwaguka nyuma yuko yabona ko akiri muto umutwe utaraguka cyane gose n'umunsi yarabaye umuntu munini yageze muri commentaire muraza kutubwira ivyumviro vyanyu ndetse no kuterera ivyumviro no kumwihanganisha. Asante sana.